ico gihe rero bahamagaye izina ryawe wumvise gute sensation ya mbere imwe umuntu yumva bakimuhamagara navuga nti ntibishoboka ni jewe nivyo uravye n'abandi bakobwa mwari kumwe kandi ubona ari beza bose uvuga ati ntugera bishobora muri mari ntiwoshuzana ngo utegeza kugira uko iyo izo commentaire je ndizo nabonye bavuga ati aravyibushe urumva aragize iki bono plus kuvyiha wumva nkuko kwawe bin normal batoye nkanje hoho muri Miss Big Big niho sijya Miss z'aba Big nabo bahora bagira utakwije hariyo bazanye ngiye kuyandikisha bamira ati ukwize 100 kilo genda uyaranje uyikwize ndavuga ati none iwana urumva ndavuga ati none gashanje gukwize nani mfise nona ngo ubuye sindoze ndavuga ibirofi Eko. Okay, mbega Miss ni kihe kintu iya cambaye yumva ko aberewe. Hamwe uvuga ati iki boss yambira ko merewe kandi mba niyumva naje. Bon, ikanzu. Barakubwira ati nabandi bantu barakubwira ati uraberewe. Eko. Irashika vraiment. Okay. Ndabaramukije mwese muko muradukurikirana LC Greta Kaneza niwe muri kumwe kuri micro za Magic Channel TV nkuko vyama murazikoriya vibe nyene tuba tumeze neza abafana bacu badukurikirana bari mu Burundi hagati mu gihugu abanyarwanda mudukunda big up abantu bari hanze tubabwire tuti merci beaucoup ku bikorwa twereka n'ukuntu mutwereka ko mudukunda uno musi rero ndafise umutumire umwigeme babigeme bita abamisi sinzi ku Kirundi umwigeme bashaka mwita gute mu misi sinzi ku Kirundi kuri bacha mwita ariko numwigeme aba yatowe ko afise akaranga n'ubwiza agatogwa mu bandi baba bariko barahiganwa uno musi rero twashimye kubazanira Mwiza Lauria karibu cyane muri Magic Channel TV mwakoze cyane umva gute Mbezne ndanezerewe mwakoze kuntumira Njya mbere je ngaha Ego reka tukubwire ko karibu mwakoze Ego Miss Lauria irindi zina ninde ni mesh nishimwe nzirumbanje Claudie Lauria nzirumbanje nijya wavyeyi Okay Miss Lauria rero yabaye Miss University Miss University ni higanwa rihora riba mbega iri ubagutwemo rya kangahe yari rimaze yari competition ya mbere baye organize handi bahora bapikinga gusumwe akagenda ntiyabo bamutora ntibahora bagira ihiganwa ry'abantu benshi ngo bamutore yego okay ijya Miss University wo twiganira ukuntu byatanguye kabaleze nyene ukatubwira urugendo rwawe muri Miss University rwagenze gute kuva imbere ko yandikisha mbega Lauria yarakunda ibintu by'aba Miss yewe yaramaze numaze kuja muri Miss Burundi iyo confidence yano bati jewe uno munsi ndagiye kwiyandikisha sinigeze participer mu by'aba Miss yari rya mbere kuva bigitangura narabonye affiche ya mbere hasohotse affiche zibiri narabonye affiche ya mbere ndabatante mugabo sinaronka courage ikwiriye yo kwinscriva hama ndi kumwe n'abandi bantu ndabibarisha nyene jusqu'à ça bacambira afite babona neza hama vu que ta courage nanje nari ndabifise ndabandona hama ndavyibagira birarengana ndasubira mu buzima busanzwe normal sinasaba no kwibuka ko ibintu vyabayeho hama rero mbona affiche ya kabiri isohotse c'était plus intéressant que affiche ya mbere hama ndayibona ico gihe nari jenyene nta numwe ari impande yanje nagiye kubaza ngo nanogira navuga nti aha nagiye kandi rero nkagira intuition impusa kwinscrire ndavuga nti vraiment Miss link wayibonye barayikurungikiye non ça a passé ku ma réseaux sociaux ngamwe ndayibona kwa influenceuse Instagram hama rero uwo musi ndayibona ndi je ndavuga nti nagiye kandi numva ikintu mu mutima vraiment kitama amahoro ntegerezwa ko navuga nti ryambere narabibonye il affiche la disparaître ou haji yindi il y a peut-être une raison hama
iyo ndayibonye naho nyene narabona nari nadisize ko nzokwiyandikisha nga ndabaza kandi abantu bamwe nabo nyene bambwira oya hama mbwa ndavuga nti sinza kuba découragée jewe heza kugenda ibyo mumbwira byose iyo uri kurabwira ikintu umuntu ugishaka akakudécourager birababaza kandi ucumva umenye ko atansutena ko atampusa kubigira kandi umuntu ukamuha ama raison ukamubwira nti j'ai rien à perdre niba bashaka kunyemera cyane ntibanyemera ntaba bagenzi ufise bakubwiza ukuri urazi ko abakobwa tuba dufise bagenzi abandi mubwira uti akubwira ati yewe biraharama nyine bumwe biri sûr akubwiza ukuri umwe wambaye n'abakubwira turabihiwe wambaye ego barahari heureusement abo nabibwiye sinabibwiye abantu benshi nombe kuko hariho n'abandi benshi batangaye nabibwiye genre cercle d'amis imwe ntoya nyene banyegereye kandi mu bagenzi nabibwiye bangaye ati ebana go for it bigire nivyo wawe ibintu bije kabiri ukaguma ubishaka vas-y t'as rien à perdre urahejeje ishure bigire pourquoi pas ndabigira hambwa umva nakubwiye nti hari abantu bandekuraje quand même bakubwira ati abakudekuraje bakubwira gute bimaziki bizokuzanira ikivyo rondera ibintu byo kwiga rondera amashuri mais ivyo bizokuzanira iki mu buzima bwawe sinanahabwa you never know kandi c'est une expérience c'est une aventure reka ngerageze ndabe hama mugabo abo barandekuraje ndavuga ntaco bimbwisha ndagenda ndabwira abavyeyi banje ndabwira mama ndamusigurira kugira n'umuvyeyi urinde umwumvisha ikintu kandi acemere muha amadetail akwiriye hama umubwire byose ngane bimeze ikibazo cyose aza kukubaza uri prête kucishura ndamubwira bimeze gutya na gutya ni ibintu biri d'essence ibintu biteye isoni ni ibintu byiza gusa mama wanje warumva Nigeria Tiger go. No ndambwira ntacu reka ngerageze on sait jamais bashobora kunaca ni bantore mbwa c'est une expérience reka ngerageze mama umva yari bon ndambwira ngaje sinzi ko noja kubigira papa vraiment sinzi mbwa acambwira ngo none kutoge ntamubwiye candagana kumubwira ndamubwira nawe nyene mbona ni bon tafika nti urazera abavyeyi banje ntahi wabo nta numwe ntahi wiwe ngaha nibo bantunze yego rero bavyemeye ivy'abandi rero asha bivugire vraiment candi inscriva nyene muri formulaire twaremplissa haba harimwo ibintu bakubaza amazina ugatanga passeport ukagira lettre de motivation ugasigura igituma ushaka kwinscriva ndabigira vyose ndiyandikisha ndagira iki hama baremera candidature yanje haca hagira umunsi wa présélection bavuga ngo bafata les 30 premières candidatures umunsi tushikayo muri présélection twari 11 abo 11 baturaba mutamuka gute mwexprima gute musa gute like mwiyumvira gute nk'ivyo hama muri abo 11 baca basigarana 8 bajya mwabonye ba finaliste twari kumwe yego nibo bashitse muri competition yego muri finale muri finale hama umunsi rero wa finale mugiye kuri finale nyene bya munsi nyene mu gitondo warabimeze gute uvuga ati twari turushe vraiment mwaragira mwaragize bootcamp c'était pas bootcamp twagumayo twarataha mgumva twaragira ama coaching les répétitions zo gutambuka ivyo vyose hama twararuha vraiment ngabo hageze tubishaka dushaka ko bibe bihere turarusha hama mu gatondo turiprepara nk'abandi muri salon de coiffure iryo joro mwaraye hamwe avec les candidats twahuye le même jour turahura mu gatondo turagana mu salon de coiffure twese turafungura baratumakiya ensemble turitegura et tout amasaha rero acarage ku mugoroba les invités barafungura mumeze neza ntabwo barimo bon ego twafunguye kare vers 14h hama finale yari nka 18h donc twari dugifise umwanya wo kuba tumeze neza ngama 18h rero bwoba uratangura uraza rero bwoba bwari bwinshi twarasenze twari kumwe twaricarana tugafashanya tugahanurana
vyari biryoshe vraiment Sure. yego hama hagera rero turagenda kugira competition turatambuka turishura ibibazo hari abavayo baryohewe ko bishuye neza hari abavayo babaye ko bishuye nabi gusa nyene ukavuga uti ikiba kiraba mu bintu bababaza vyaba vyerekeye Burundi nta kintu wande vyerekeye l'Afrique kuko ni Miss University Africa yego vyaba vyerekeye l'Afrique naho bakubaza ati capitale ya Mali ni yihe waca spontané nibaze ko vyari vyoroshe gutyo c'était pas amazina y'amakapitale canke barinjira à l'intérieur ngo bafise population ingana gute oya vraiment yari ibibazo nyene bambwiye mwaboshe nyene yego mwari mwize nyene mukagenda mwize yego twize mugabo nyene ushitse imbere y'abantu c'est pas facile ushobora kuba uri kuriga ubona ko ari sawa mugabo quand tu arrives devant les gens bica bigorana des fois caye bikagenda neza Lok yarera ati uwo munsi urishura ibibazo usohotse wumvise wishuye neza cyane nawe wavuga ati ndafise ubwo mugabo hari igihe ugira ubwoba mu kukimvira ati kameme nagerageje je navuga nti sindi satisfaite ingene nishuri kuko bambajije ikibazo kigoye kandi baransubijemo pa kunsubizamo ngo subiramo ivyo uvuzo ya genre ntituri satisfait n'ivyo wishuye n'inyishu yawe kandi ivyari live oya bababaza muri live tuhagaze guca nk'ukuri ngaho oya abantu barabibona ego vyariko biraba enregistré muri live ucurishura hamba rero barabahamagara rewite baraselektiona nka 5 urumva bagenda baraselektiona no twaratambuka rya mbere rya kabiri tukavuga ibintu vy'ikirundi irya gatatu ukaca twishura ibibazo après bagaca batuhamagara twese icari pour guproclama umwe kandi nta muri abo witi bakura nta mudofinera hari mudofinera kuko bari bakeneye umwe barungika o Nigeria baca bagira ko bavuga ati wewe muhagaze hamwe barindiriye rero bavuga ati tugira duhamagara mu bintu wiyumvira wari kuwiyumvira muri uwo mwanya wari kuwiyumvira iki imbere yuko hajya bagira bahamagara umwe jewe sinzi ngene vyangendeye mbwa navuga nti bantora ni sawa batantoye naco naho nyene ni sawa quand même je nashaka jewe j'ai participé naje il y avait beaucoup de gens de ma famille bari ngaho benshi cane ndavuga nti vyaryoshe vraiment kandi nkabona umengo ils sont fiers ndavuga nti bon ico gihe rero bahamagaye izina ryawe wumvise gute sensation ya mbere imwe umuntu yumva bakimuhamagara navuga nti ntibishoboka ni jewe nivyo uravye n'abandi bakobwa mwari kumwe kandi ubona ari beza bose uvuga ati nugera bishobora ego surtout muri wita urumva kandi urumva abantu baratandukanye umwe ashaka kuba ari mwiza undi ashaka kuba exprima neza undi ashaka kuba yatambutse neza ari elegante kuko bari bafise amakritère yo kuduha amanota hari elegance hari la façon de s'exprimer n'ubwiza même exprima mu kirundi mu kirundi twavuga twari dufise ibintu vy'ikirundi hariho inkoko hariho inkwi n'ibindi je nahise inkongoro yari bipron ya kera n'ibindi nyene twarabisigura nico kirundi co nyene twavuze twari turi mu ahandi ibibazo batubajije c'était en français yari en France yego mu gifaransa na ushatse ntimfushura mu congereza Loya rero baramutoye il y avait des gens de ta famille bari ngaho bavyakiriye gute baciye baza kuri stage muri fotoza na papa na mama niho bari bose abavyeyi baraje haraje abo tuvukana haraje papi na mami haraje aba oncle na tante pratiquement presque toute la famille haraje abagenzi banje benshi nukuri vyari biryoshe navuga ntabwo iyo batantora nariko bari gutaha guca cyariko bibabaje mugabo vraiment naragiye cyane kuko rero n'abantu benshi cyane baje ntari niteze nk'abo ba papi n'abamami n'abantu bakuze mugabo kietela gushika minuit 1h du matin yego barindiriye okay mama wawe akuyambiriye hajye bakuyambiriye nta kajambo yo barakubwiye daza wa mama vraiment usanga bafite utuntu twisha
mama wanje yararyohewe ngira no kundusha umva omera niwe miss batora niwe yabaye miss rega niwe yabaye miss mama wanje yararyohewe arambwira ati like yambwiye Imana ishimwe cane nari nasenze papa wanje nawe acambwira ati jewe j'avais confiance je doutais pas nta doute nari jewe je connais ma fille muguru nkavuga nti wari uri sure mugabo urumva wagira akantu uri sure 100%. ariko nyene bari bafise foi en moi nico cari kiryoshe ikintu wewe ubona Lauria buba baragutoreye kavuga ati iki kintu peut-être vraiment ndashobora kuba arico bantoreye ko ashobora kwicara uri wenyene yego n'Imana kwero bo mwese mu hari igihe munganya la capacité y'ibintu mugo kavuga ati sha ndavye bashobora kuba bararavye iki mu byo murajye makritere we wibaza baba barava jewe bon nko kwishura ikibazo deja nibaza ko nko kuri elegance naragerageje uri namurembo urumva naragerageje nari nabisubiyemwo nari nagerageje vraiment hama voilà la beauté yoyo abaryose baba bari muri miss twe turi hanze tuba tubona ari beza vraiment ubu burana uvuga kandi kubo twabonye vraiment bari beza mugabo urumva naho mba beza mwese ya mbaca baraba rero bakinjira na intérieur okay miss university naraheze hariho nama vote nama vote ama vote nshaka tumana bavuga ndashimira abantu bose bantoye kuko babifisemo uruhara runini cyane barayaharura nayo yego amavote nari wa mbere yego warabibona kuri wa mbere none barabivuze yuko ingene dukurikirana mu mavote wa mbere n'uyu turumva ibyo byose bihuye afata ku bantu batazi ukuntu biga ikintu cyose barashaka amanota nimba ari iyo elegance ujya bari ko amanota hariko amanota spontanéité faut pas coûter baba kubajije ikibazo no kunyene no kugenda nko mu miss university iheze we ugiye kuri telefone yawe wowe wayifashe nka sangabi nka 1h du matin nka 1h watashe yego ushitse gutaha yego ibico washikiye ko urazi kuri Facebook ko abanyamakuru twese twashize ko Miss University Africa bande ama commentaire nayahe washikiye ko utubwire uwo mwanya ibintu wabonye uwo mwanya nabonye beaucoup plus ama félicitations ama message canke ya ku ma réseaux sociaux ama posts abantu bagufelicita naragize Imana vraiment sinigeze ndonka ama commentaire négatif un peu après zarabayeho mugabo sizazi uvuga ngo zari zisarisha canke ngo zari trop muri amwe bavuze nubwo atarayo kugira nibisa aranasanzwe bamwe bavuga bati aravyibushe donc ateye ati kandi twe tumenyere tumisi tumeze uko kabara akantu kangana ukuvura ariko non plus hari n'abaciye bagenda bandika kuri Twitter ata ahubwo muri Afrika baba kwiye gutora mu misa bevuze kuko niwe abanyafrika mu bisanzwe donatu bateye uko usanga hepfo ari banini cyangwa giziki ati burya muri Afrika ntituba dukwiye gutora mu Miss nka Miss France ntiturabira ku makritere muri Mali ntiwoshuzana ngo utegeza kugira uko iyo izo commentaire je nizo nabonye bavuga ati aravyibushe urumva aragiziki bono plus kuvyiha wumva nkuko gwawe bin normal batoye nkanje hoho muri Miss Big niho sijya Miss z'aba Big nabo bahora bagira utakwije hariyo bazanye ngiye kuyandikisha bambira ati nukwize 100 kilo genda uyaranje uyikwize ndavuga ati none iwana urumva ndavuga ati none gashanje gukwiza nani mfise nonati mugabo ubuye sindoze ndavuga ibirofi urumva cabibaza rero bati urumva mudakwije 100 kilo yihiganwa ntimurimo si wawe muguca wibaza rero nk'umuntu yocegira ifo gakwize 100 kilo kugira ngo bamutore okay uca ubu rero uba Miss University Africa aho uciye bati Miss nguyu ama opportunité abaraje nayo ama opportunité wabonye nyuma yo ngaho gukora muri Blue Harmony muri Blue Harmony ntwara marketing kandi nyene organisation nyene iyo entreprise vraiment yaranzi sinenda muzi sinavuga ngo twe tumaze guhurira wagiye umva baguhamagaye ati ingo ingo turavugana hama yego
nta baraguhamagara ngo ube nka brand ambassador kujya Not canke yet. bagushire nko ku kintu Not yet, pas encore. hamwe hoza nka entreprise guhamagara ati dukeneye ko visage yawe ija kuri produit zacu umva uri prête baguhemba bien sûr Nora, twovuga. wavugana nta ntiwotinya kuja ko hariyo abaca batinya abarundi kazi uje ngiye kuri ngo je kwisabuni vraiment ngo nina Deja umuntu yaramaze kugenda muri Miss Muri, University uba wamaze kwi-expose. kwi-expose donc Kwi-expose. Ivyo ahubwo ntibisaba baguhemba. Sava? baguhemba yari bien sûr kuko urumva ntiwo bikora bataguhemba okay uti rero ibi bintu uba wamaze kwi-expose uba wamaze kuba umustar mu bisanzwe kuko ubu uzobona baze bakwandike ko ibintu utiteze ugira akantu uje ubona bagufotoye biragushikira ubu canke bizonagushikira uri prête kwa confront ivyo bintu vyose bigenda ngira urabona abantu ba influencers baba bari muri ibi ingorane bahura uri prête yo kuvyakira Jewe nibaza ko ata makosa nkora. Donc ivyo bofotora canke bovuga vyose atari kumbeshera. oya baca bashiramo nakanda ko kubesha Babeshe ntacu je ndazi ukuri. wowe ubuze ukuri muguri prête y'ivyo bintu ntaco bikubwiye Je vraiment winjiye ariko biravana hari ibintu ukaba abantu bavuga bibabaza. Hari umuntu ashobora kubeshera ikintu ukagukorako. Mugabo jusqu'à maintenant nibaza yuko ntaco ntacu. Lauria rero ngo ntacitwa Miss University Africa gusa ubu yabaye Miss Planet Miss Earth oh Miss Planet ako vraiment Miss Planet ndi agiye yako okay mutubabarire uni Miss Earth bisigura ni mu Congereza bisigura La terre. Miss Monde again mugabo narabajije ngo c'est pas ngo les mêmes ntuze umva si nkuko twabona Miss Monde quand même Miss Monde ni Miss World. yes Ga Miss Earth ni Miss Terre. okay kuri iyo aventure nyene Lauria rero yari hehe agiye abona bamuhamagaye canke wari ubizi wari prepare bien avant ati buryo ukaba Miss University hagiye ugiye kubona uja no mu bindi bintu wari uretse iyo muri Nigeria hari izindi opportunity wari witeze apa Hariho nabigeze kumbaza ati none hari ayandi ma competition zojamwo twitega ibindi bimeze gute mugabo sinari bwabimenye. Hama un peu après barabona ivyabaye muri Miss University hama baca barankontakta barambwira ati turashobora guproposa ayandi ma competition akomeye kurusha. Hama ndaraba ndavuga nti pourquoi pas kandi iyo Miss Earth yoyo nta murundi kazi n'umwe arayijamo justement nta murundi kazi n'umwe arayijamo kandi ni competition ifise envergure nini cane ikomeye ni ya gatatu kw'isi hama nta murundi kazi aragenda ndavuga nti wow top katugira ivyo nyene barabigupropose yego ura postula baranduye iki formulaire co gucomplice ama competition akomeye ntimwaze ngo biroroshe nakirayeho nk'indwi yose vraiment ndagikomplete biragorana ndagikomplete ndaryama nkavyuka nkakomplete nkasubira hama rero ndateba ndarungika candidature yanje ico giformulaire baca barampa certificat de candidature ko banyemeye ko ubuye nitwa Miss Earth Burundi ubwo nyene le lendemain nayitanze yari nko mwijoro bukeye bace bayimpa vraiment yego okay ucubona barakurungikiye ati ubu rero wewe niwe uri Miss Earth mu Burundi turagutoye uzoza mu mahiganwa bisigura ko urumva ivyo wa complexe baravyemeye hariho n'igihe bokojeta niba ari kukojeta oya nk'ubu baramaze guposta amafoto muga byasaba ko woba wari utegeza kuba uri Miss kameme w'ikintu mu Burundi bon yego parazare sinomvunduruka ngo nje kugira ntoyu muntu en tout cas sindavyumva noneho n'aya ma competition menshi nabonye utegeza kuba ufise titre ya Miss kameme muri pays yawe hama bikaguha gupostira muri ayo ma sindi sûr ariko sindabona umuntu batoye guco atigeza aba Miss cyangwa atigeza participer muri competition n'imwe sindabibona vraiment abo ivyo bica bizana na avantage ko vyerekana ko ari navyiza kugira ama competition ya Miss mu gihugu umva biraduza n'umuntu okay baragutoye rero Miss azoja mu gihugu kihe bimeze gute muri Philippine muri Philippine mois de novembre yego les 2 dernières semaines de novembre
deux dernières semaines za novembre uzomara 2 semaines 2 semaines yego aux Philippines yego shumva vraiment ka voyage ni muri Asie basha si nivyo muri Indonesia bavuga ni muri Asie aje muri Philippines hegeraye no muri Chine ni n'amapayi urumva yo muri Asie kandi apparemment ndabo du film byo Philippines mon ari heza na hanu heza ubu rero visa baba bamaze kuyiguha canke ça demande quelque chose na visa basaba muri Philippines uva mu Burundi apa nikenewe ivya bindi urumva ni Indonesia Philippines okay uzogenda rero muri November umva witeguye sinovuga ngo naramaze kuba prête sinovuga ngo naramaze kuba prête mugabo ndiko nditegura aho hantu urumva bazoca batora Miss Earth au niveau kw'isi yose nta wo muri iyi region batoye wundi muri Afrique genre muri East Africa yego hari uwo mu Uganda mu Uganda niwe wenyine maze kubona ngaha no muri Afrique barahari hari no muri Cameroon baca babamenya est-ce que il y aura basi na récompense ku naho mu participer navyo sinzi mugabo kuko nka ticket yego naho ari ama opportunité regaza naho bigusaba kugira kwirihira kandi okay reka tukuretse uti bonne chance Miss wacu ugenda uduserukire vraiment ntuzokwibagiye gutwara imvutano yego ndozitwara cyane sinozisiga no bantwaye twaye kuko urumva no kwerekana culture yacu riki urumva ko umuntu ashobora kugira ku ndoto ziwe mu mwanya nyene mutoyi gasanga nyene umuntu arashitse ku bintu binini kandi urumva nkaho yitabiriyo hari n'ahandi reka rero duhamagarira abarundi nimba bizosaba gutora ninye sinzi nimwamenya ngira tuzobivuga ntacu nivyo bikenewe tuzobivuga nta mbega muri irya tusubira inyuma gatoyi muri Miss Universe nta ma projet ma présente non c'était pour qu'évaluer ngene wiyumvira ubwenge bwawe ngene wishura ibibazo nababwiye ntibatubaze sur l'Afrique bakakubaza ati habaye ibi nibi wo réagissa gute uri nka president kwiyumvira ngene wiyumvira nta projet wo ufise iri en cours nka Miss canke nkawe wenyene wiyumvira uvuga ati je wiri zina ndeka ndarikoresha kuko urumva koresha ikintu bien sûr nivyo nyenda again nzogenda murayibona buhoro buhoro ngabo sinkonta kuzokwicara ngo nuko atama projet yarahari yego okay reka tuje nutundi tusozera Miss mbega ako donc rêve zawe nizo kubiki yezari zo kubiki kuvukira umwana n'ubu nizo kuba inde nkiri umwana nibaza yuko nahise rêve nk'iyabana bose yo kuba umuganga yego mugabo kugenda urakora ugenda urahindura ugenda uravuga ko nzoba umu avocate nzoba umu femme d'affaires nanana mugabo ubu jewe rêve yanje ni kwikorera vya femme d'affaires yego hama nkafasha abandi namwe nkunda gufasha abandi kuva nkiri muto yego okay mbega Miss ni kihe kintu iyo acambaye yumva ko aberewe hamwe uvuga ati iki boss yambira ko merewe kandi mba niyumva naje bon ikanzu barakubwira ati n'abandi bantu barakubwira ati uraberewe yego irashika vraiment mbega uragira sport yego bien sûr yego uraja muri gym nyene abantu zonjane nanje courage tugushimire cyane Miss Gloria tukubwira tuti courage umva tuzokwita ama Miss nka 5 tuzome ubusha kumwite Miss University Africa cyangwa umwite Miss umva mu Burundi twespera kwashora nta kidashoboka ushobora na hariya kuzotsinda ewana tuzoza kugutegera nka France yose mugabona aho totsinda tugoza vraiment karibu okay mugende mu following Miss Miss Lauria kuri Instagram yawe ni Lauria nama atatu Miss Lauria mugende mu following no kuri Facebook yego Lauria nishimwe urazi uko ibintu by'ama réseaux sociaux bijya biratumwa n'umuntu muri iki gihe ntawe utegeza kubukorera cyane ku ma réseaux sociaux ko ni ibikorwa byawe bigenda tukubira tuti rero reka umuntu agusupporting abarundi mu supporting twifurije urumva bonne chance reka dushimira ariko baradukurikirana aho muri mu bihugu byose bitandukanye abarundi bari muri Philippine vraiment
misaraje urumva abari muri Philippine bari muri Aziya muri Indonesia bazibanyakira ego brava nimba hari umurundi wo muri Philippine ariko araturaba uzogenda umwakire wasi miss brava muri capitale bien sûr murumva. Okay, reka tubashimire twari tuvuze ko n'abari ruguru hagati mu gihugu abari Bujumbura abanyarwanda badukurikirana tubabwire tuti big up mbandaye mugira subscribe kuri Magic Channel TV mbandaye muturaba mukurikirana ibiganiro byacu dushimire cyane na cameraman Scott ku biganiro byinshi yamadushikiriza kugira ama image abashikire ibi n'inguvu ziwe big up.